Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu no mwanya tugiye ko bageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka ariko aravugwa mu gisata ca politike. Nubundi turagaruka ku nkuru ikomeje guca ku masonga kuri uyu munsi ivuga ku vyashikiye arengeyo mu Bunyoni mw'ibohero rikuru rya Gitega, aho batoye carte SIM yarinyegejwe mu buroso bw'ibirato. Inyuma yo gutora iyi carte SIM, iki cabaye kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko arengeyo mu Bunyoni agifise benshi mu nzego kandi bakomeye cyane bama bamushigikira nubwo umukuru w'igihugu we atababona. Bamwe bigeze kuvuga ko arengeyo mu Bunyoni yazwe ku rutonde rwabo bari kumwe mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye, ariko we akavuga ko uwo mugambi atanawuzi kuko igihe yarenguka imbere ya sentare n'ubundi vyagaragara ko sentare atavyagirije vyinshi ifise, ahubwo ko urubanza rwasa n'urwaheze ngo arengeyo mu Bunyoni we yari karaburana mu gakino. Iyi dosiye ya arengeyo mu Bunyoni n'ivyo gutora ibikoresho vy'itumanako aho apfungiwe mu cumba apfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega ni dosiye ikomeje kubandanya gutera icuka kibi mu ndongozi. Umukuru w'igihugu atanguye kwikeka ko abo yoba yarisa abagenzi kuri iyi dosiye bo bariko baramugambanira. Tubibutse ko mu misi iheze hatangajwe amakuru ko umutambukanyi uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere arengeyo mu Bunyoni yavuye mu gisagara ca Bujumbura akajya gukotesha inzu mu gisagara ca Gitega. Ivyiri yimuka ngo biri mu bintu vyatumye umukuru w'igihugu arya umutima amenyo. Mbere hanasohoka amakuru yavuga ko umutambukanyi w'umushikiranganje wa mbere Lieutenant General de Police Gervas Ndirakobuca yoba yaragiye kuramukanya n'uyu mutambukanyi uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere arengeyo mu Bunyoni. Ivya carte SIM yatowe mu cumba arengeyo mu Bunyoni araramwo nikindi kimenyetso gikomeye cyane kigaragaza ko umukuru w'igihugu yoba atabizigirwa afise, yo kwizera ko bo mucungira arengeyo mu Bunyoni ku buryo mu migambi yose yateguye yoba ivyo yagirijwe n'ivyo atagirijwe vyose biri mu biro vy'umukuru w'igihugu atana kimwe coja mbere, harimwo ivyo rudandazwa rwa bimwe mu vyankenerwa kuko vyaravuzwe ko arengeyo mu Bunyoni yihagiye amasoko menshi nga mu gihugu c'u Burundi, yoba yo kunguruza abantu n'ibintu mu gisagara ca Bujumbura, ayo kuzana igitoro mu Burundi, imitahe mu nganda zihingura isukari ndetse n'ibindi vyinshi. Bamwe bati uruhande rwa General rutanguye gutsinda uruhande rwa General Majoro. Ibiri kuri carte SIM ya arengeyo mu Bunyoni benshi baracibaza ivyo ari vyo, inimero ziriko vyose akaba ari vyo tuza kugaruka ko muri ano makuru. Ni mu gihe umukuru w'igihugu agenda yegeranya abahinga yizeye cyane babarizwa mu rwego rw'iperereza kugira ngo bakomeze bamufashe cyane gutahura amakuru yose ari muri ivyo bikoresho vy'itumanako vya arengeyo mu Bunyoni. Bamwe batanguye kuvuga ko hari n'abariko baragerwa intoke ko baba bagiye gufatwa nabo bari kuvyiyi dosiye. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utojucikanwa na dushikiriza mwakaze mwidonido yano makuru. Mu nama zose ziraba urubanza rwa arengeyo mu Bunyoni, ziraba ivy'ipfungwa ryiwe ndetse no kubuzima bwe baba bahagaze mw'ibohero rikuru rya Gitega, hari abantu batama batumirwa muri iyo nama. Iki si ikibazo c'ubutungane, ni ikibazo ca politike. Bamwe amakuru tumaze kuronka akavuga ko nk'umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona iki kibazo ataho abagomba guhurira naco, ahubwo iki kibazo kikaba kiraba abari mu nzego z'umutekano bakomeye kandi nabo bafise amapeti yo hejuru ndetse n'abagwananye ku rugamba rwa CNDD FDD cyane, noneho bikarenga bigakomera cyane iyo hageze ko abayahurikiye mu nama y'inararibonye y'umugambwe CNDD FDD binavugwa ko irongowe n'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu arikeka rwose ko abantu yashize ko ngo bamucungire ijisho, ngo bahoze ijisho kuri arengeyo mu Bunyoni, abo nabo ataco bariko baramufasha kuko ngo hoba harimwo abagambanyi.
umukuru w'igihugu yaragerageje gukoresha cyane cyane abasoda bavuye mu gisirikare ca kera ex-FAB ngo aba ari bo bagendura cyane ibiba kuri Alain Guillaume Bunyoni ndetse n'ibima ko umunsi ku yundi kuko yarazi ko n'ubundi ari bo ngo bafise ishavu ry'ivyo yagiye arabakorera gusa naho yasanze Alain Guillaume Bunyoni ashobora kuba afisemwo abizigirwa benshi cyane mbere ko no mu mugambwe harimwo abantu bavuga ari kijana batabona ibintu kumwe n'umukuru w'igihugu abo Alain Guillaume Bunyoni yagiriye neza cyane ndetse n'abandi yagiye araduza mu mabanga igihe yari ajejwe amabanga mu gihugu kuko bizwe Alain Guillaume Bunyoni n'umuntu wagiye arazezwa amabanga ahambaye cyane mu nzego z'igihugu akaba yarakoze mu biro vy'umukuru w'igihugu mu bushikiranganje bw'umutekano ndetse n'ubundi akaba n'umushikiranganje wa mbere aya namabanga yamuha ububasha budasanzwe bwo gutuma bamwe baduzwa mu mabanga abandi bakavanwa mu mabanga ndetse n'abandi bagapfungwa Alain Guillaume Bunyoni rero abo ngo yoba yaragiriye neza nibo bariko baramwitura muri ibi bihe bikomeye arimwo gusa kandi ngo nabo bari ku ruhande rumwe mu mugambi udasanzwe wari wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye nabo ntibicaye gusa Perezida Evariste Ndayishimiye apanga nabo bapanga ngo umunsi umwe arashobora kuzoba akantu ni mu gihe kandi hari amakuru ajanye n'amatohoza ariko arakorwa cyane yo kurondera abo barahaye telefone na carte simu vyaheruka gufatwa mu cyumba Alain Guillaume Bunyoni apfungiwemwo gusa bose nta numwe yari yafatwa ndetse n'amatohoza nta na kimwe yari yashikako bamwe bakavuga ko bozoraba niba muri abo baja gusaka icumba Alain Guillaume Bunyoni apfungiwemwo ahubwo atari bo bamushira ibindi bikoresho abandi bakibaza ingene ibikoresho nk'ibi bishobora kwinjira mu cumba gipfungiwemwo umuntu kumugerako bisaba gutambuka ku miryango itatu harimwo kandi buri muryango wose ukaba ufise igufuri rimwe ryose rifise umutegetsi aryugurura bisigura ko mu kuja kuraba Alain Guillaume Bunyoni ingene ubuzima bwe buhagaze mu kibanza apfungiwemwo abantu batatu bose baba bagomba kuba bahari kandi abo bose akaba ari abizigirwa ba Perezida Evariste Ndayishimiye akaba arimwo umuyobozi w'ibohero rikuru rya Gitega hakazamwo umukuru w'iperereza mu ntara ya Gitega be n'umukuru w'igipolisi Gitega abo bose rero kugira ngo baje kuraba icumba Alain Guillaume Bunyoni apfungiwemwo canke se ngo abaryango be baje kubonana nawe nundi aba bose baba bahari kandi aba n'abategetsi badasanzwe ku buryo iyo baje uwinjiye mwibohero nawe abanza gusakwa kuko birazwi yuko igihe cyose inzego z'umutekano zifashe barabara zigiye kuraba icumba yahoze ari umushikiranganje wa mbere apfungiwemwo n'ubundi nabo icambere gikorwa no gukaza umutekano muri ako gace kose ndetse no gukaza isakwa kuri uwo wese yoba aje muri ico kibanza n'ubundi abo bategetsi baba baherereyemwo ivyi carte SIM ya Alain Guillaume Bunyoni benshi ntibakekeranya kwemeza yuko yoba n'ubundi afise vyinshi mu bikoresho vy'itumatumanaho umukuru w'igihugu nabo bari kumwe ibintu vyoba vyabacanze nk'uko amakuru ariko adushikira abivuga akibaza ingene Alain Guillaume Bunyoni yama afise amakuru yose by'ibiriko biraja mbere mu gihugu ku munsi w'ejo tuzobashikiriza ibiriko biravugwa kuri Alain Guillaume Bunyoni ko nawe ngo yoba ameze nk'uyu yahoze ari umugenza akomeye cyane wa Perezida Nkurunziza mu nyuma bakaza gucanamwo ari we Hussein Rajab navyo tuzobigaruka ko ku munsi w'ejo gusa iki kibazo c'ibikoresho vy'itumatumanaho ni ikibazo noneho kigiye gutuma umukuru w'igihugu ataronka itiro mwijoro kuko niba Alain Guillaume Bunyoni apfunzwe ariko akamana ibintu vyose vyankenderwa biba bifiswe n'abantu bari hanze y'ibohero bisigura ko n'ubundi imigambi yiwe yose yoba iyo apanga n'abategetsi bari mu gihugu abene gihugu bari mu gihugu basanzwe bamukorera kandi bamuyoboka ugashira ko n'abantu bari hanze y'imbezo igihugu c'u Burundi vyose bigenda neza cyane nk'uko wewe yabipanze mbere hakaba hari n'abahinga mu vya politike bivugiye ko ifungwa rya Alain Guillaume Bunyoni ryoba ryaranamubereye igisubizo cyo gukomeza n'ubundi gukurikirana ingene ibikorwa vyiwe biguma bigenda umunsi ku munsi
Ni mu gihe kandi iperereza rya gisirikare tumaze kuronka amakuru ko ryarekuye Melchior Ndikumana ariko umutekano ukaba udashemeye nk'uko vyari vyashizwe ahabona kw'igerekezo y'17 ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2024 hakaba hari mw'ijoro akuwe iwe mu rugo nk'uko vyari vyavuzwe. Melchior Ndikumana yari yanyurujwe n'abasirikare bakora mw'igendereza ry'igisoda JD yatwawe nabi cane ku buryo vyari vyateye amakenga. Amasoko yacu mu gisirikare nayo akaba yaratumenyesheje ko ejo ku mugoroba Melchior Ndikumana yasubijwe iwe muri komine Buganda arashikirizwa umukuru wa zone Ndava. Aya masoko akavuga ko mu bategetsi b'i Buganda hariho abatipfuriza ineza Melchior Ndikumana bagoma bamurementaniriza. Rimwe muri ayo masoko riti nshatse kumenyesha ko Melchior Ndikumana yarayashikanywe muri komine Buganda abasirikare bo muri JD. Iri akaba ari iperereza ry'igisoda bonyene bamwijaniye baramuha abategetsi b'i Buganda. Komiseri provincial ntiyari hafi, Musanteri nawe yavuga ko agwaye. Igisirikare rero camushikirije chef de zone ari kumwe na komiseri communale. Ariko ikibabaje abasirikare bagarutse i Bujumbura bagarutse i Bujumbura baciye baronka telefone y'umutegetsi muri komine Buganda babwira ko bakoze nabi kubona batamwishe. Aca avuga ko agira hamagariye utwara iperereza mu ntara y'Ibitoki ngo asubire amufate. Ni vyiza ko bimenyekana ko ubuzima bwa Melchior Ndikumana n'ubundi bugeramiwe cyane kandi ko atakiri muri JD, ko bamushikirije abategetsi b'u Buganda isaha 16 murantungi bakaba bamushikirije abategetsi ku isaha 10 z'umuhingamo. Mugume mukurikirana ivyi amasoko muri komine Buganda yatumije ko Melchior Ndikumana yashitse mu rugo rw'isaha 2 z'ijoro. Uyu mutegetsi yatanze ubwo butumwa ko vyiza Melchior Ndikumana ari kwicwa nawe arahari, aharamenye ko nawe hagize igishikira Melchior Ndikumana azoshirwa ahabona, gutyo tukamusabira gukubitwa intahe mu gahanga nawe kuko umutegetsi yuzuye ubugome abatagomba gutwara intama z'igihugu. Imana ishimwe ko Melchior Ndikumana yariko bagasubira mu biwe. Ifatwa ryo ryari riteye ubwoba. Umukuru mushasha w'iperereza rya gisirikare Lieutenant Colonel Jean d'Affaires Manirakiza yarakoze kutigenza nka Colonel Ernest Musaba mu mwaka w'ibihumbi 2021 ahindirizo abarundi bagiye barafatwa gutyo ntibigire basubira kuboneka. Yarakoze kandi gufata umwanya wo gutohoza akarondera ukuri abamutabarije mwese, abamuvugiye mwese mwarakoze, Imana ibahezagire. Aya rero akaba ariyo makuru yaragezwe ko muri karo kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo utozucikanwa n'adushikiriza usangiza no makuru bagenzawe aho baherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana ibahezagire.